gukora ivyaha kubereye abana b'Imana. Umuntu wese akora icaha akora ivy'ubugarariji, kandi murazi yuko uwo yahishuwe kugira ngo akureho ivyaha, kandi ko atacaha kiba muri we. Umuntu wese aguma muri we ntakora ivyaha. Uwukora ivyaha wese ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire uwubazinze. Uwukora ibigororotse niwe agororoka nk'uko uwo agororoka. Uwukora ivyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mu ntango Satani yamye akora ivyaha. Icatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki ni kugira ngo asangangure ibikorwa vya Satani. Umuntu wese yavyawe n'Imana ntakora ivyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntashobora gukora ivyaha kuko yavyawe n'Imana. Iki nico kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Uwudakora ibigororotse wese canke uwudakunda mwene data wundi si uw'Imana. Amen. Turabizi yuko Yohana ni umuntu akunda guca umurongo. Twaravye incuro avuga iki nico kitumenyesha, iki nico kitumenyesha. Ni umuntu adashaka yuko twitiranya ibintu. Ni umuntu adashaka ko twitiranya n'abantu. Ngira twaramwapresiye kuva mu ntango za kino cete, ariko uno munsi natwe birahava bitugora, kuko atangiye kuvuga ngo umuntu akora ivyaha wese ntazi ntiyamumenye. Atari kuvuga ngo uwukora ivyaha n'uwa Satani. Ndavuga ati sha kumenga je ndakora ivyaha. Sinzi mwe bingene mubibona, mugabo iyi test rino munsi yaza gutukubita hasi twese. Cyane kasubiremo ya majambo ngari mwayumvise. Nimba ariko adufasha kugira assurance litwitiranye ko turabimana tutarabimana, reka turaba amajambo akoresha uko nyene yanditse. Umuntu wese akora icaha akora ivy'ubugarariji, kandi icaha nico mugararizo. Kandi murazi yuko yahishuwe kugira ngo akureho ivyaha, kuko atacaha kiri muri we. Umuntu wese aguma muri we ntakora ivyaha. Uwukora ivyaha wese ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Murongo w'umunani, uwukora ivyaha n'uwa Satani, kuko uhereye mu ntango Satani yamye akora ivyaha. Umurongo w'icenda, umuntu wese yavyawe n'Imana ntakora ivyaha. Mwumva gute? Muracakijijwe? Igihe cyo turavuga ibiranga abana b'Imana, ndibaza ko muri ko murumviriza ubutumwa mwiyumvira ati sha ndaje rero ibintu Yohana ariko aravuga maje ntaravuga bwa kabiri. Birashoboka yuko kuri byo ndaje bino bintu anyuke vraiment yihebere. Mugabo teste y'uno munsi na pastor yavari mugoro akoresha amajambo agoye, kandi tugerageze tube honete. Aya majambo aragoye. Nimba ari uko bimeze, ninde umwana w'Imana? Umwongereza yitwa John Stott, ngirango baramuzi, yari umupastori w'umuanglikani, akaba n'umuteoloje. Yafashije na Billy Graham gutanguza ivyo twita amasezerano y'Irozane yivuga butumwa. Hanyuma baramusavye ngo yandike urukurikirane rw'amakomantere yo mu isezerano rishasha bitiriye umwongereza yitwa Tyndale. Ngira abera baratwibutsa abongereza bicwa bahogwa gushira Bibiliya mu Congereza. Ico urwo rukurikirane rero rwitiriwe Tyndale, benshi baraza mu maseri ya Nouveau Testament ya Tyndale n'amakomantere ya Bibiliya ya Nouveau Testament yose. Hanyuma John Stott bamuhaye kino cete ageze kuri no chapitre 3, acavuga ati imirongo iragoye. Aca yerekana uburyo indwi butandukanye muri kahise y'ishengero abantu bagerageje gutahura aya majambo ngo Uwavyawe n'Imana ntakora ivyaha. Alors Jesu nibazo ngenda baremereze ibintu indwi byose bitandukanye, ngena abantu batandukana mu gusobanura muri imirongo. Mugabo nizeye ko deja bibahaye igicapo gitoya cy'uko atari imirongo yoroshe, ku buryo hari inzira hafi zirenga 10 abantu bagerageza gutahura bahindukiza ijya nino ica amajambo yo basigura. Igihari mugabo aya majambo arateye ikibazo, sizi ko mwabibonye. The ball ateye ikibazo mu buryo pragmatique. Tubaye abanyakuri, aya majambo arateye ikibazo kuko ingene tubayeho turabizi ko dukora ivyaha. Experience yacu iratwereka yuko nabera bishike bagakora ivyaha. None avuze ngo Uwavyawe n'Imana akora ivyaha, ashatse kuvuga iki? Ico nzi ico je ndabikora, kandi abantu bankikuje ndabaravye ntamwe mbwe mwesenze.
ndazi ko mubikora kese ujya mushitsa afise umwana gusa ashobora kuba atabikora mugabo mwebwe nzi tumaranye imyaka 3 turakora ibyaha hanyuma jewe sagasishira umuri ndakora ibyaha none agerageza twese yadushitse ku ruhande rwa Satani kuko murabe ingene abishiramo ingufu nyinshi avuga yuko uwavyawe Imana adakora ibyaha uwikora nawe amwita amazina agoye amuherereza ku ruhande rwa Satani ku ruhande rwa Antikristo ku ruhande wa Kayini mu mirongo iri munsi sabajambo rero abayorosha adutera ikibazo mu buryo pragmatique tubaye abanyakuri kuvyo tubayemo mu buzima bwa misi yose mugabo kandi tubaye abanyakuri aya majambo aratera n'ikibazo doctrinalement kuko uyu Yohana nyene yamaze kutubwira gice ca mbere ku murongo w'8 tuvuze yuko atacaha dufise tuba twizimiza ukuri ni kuba muri twebwe Yohana rero turamwikeka yuko ariko aravyola le principe yo gusobanura Bibiliya bita analogie de la foi cyangwa analogie des écritures n'umurongo usanzwe uvuga ngo ntidukwiye gusobanura igice na kimwe cyo muri Bibiliya ku buryo gikontrediza ikindi gice cyo muri Bibiliya kiri clair. Alors qu'est-ce qui est clair mu byete bya Paulo nuko abera bishika bagakora ibyaha. Alors mbega Yohana yo bariko arivuguruza ubwiye byavuze ku murongo w'8 mu gice cya mbere cyangwa yo baravuguruza abandi banditsi bo muri Bibiliya uko biri kose kino gicuba wumva nyene ko giteye ibibazo. Nabwiye ko John Stott propose uburyo indwi butandukanye muri kahise gishinzwe bagerageje gutahura ino mirongo. Jewe nashaka ndabahereze uburyo bubiri butandukanye hanyuma ndaza kurangiza ku bundi uburyo bubiri niyumvira ko bushobora kudufasha gutahura imirongo. Reka mpere ku buryo bwa mbere kuri bamwe ngira busanzwe buri muri Bibiliya zabo muri avyo Bibiliya mufise abantu b'abatradicteurs bari sanse kuba abantu bari neutre ariko birashika abatradicteurs bakasobanura umurongo mu buryo bagaragaza guserura ico bubizera sinzi ko mubizi. Alors uburyo bwo gutahura uyu murongo kandi jewe naravyigishije kandi iyo umuntu ariko aravyigisha sinumva nyene ngo yigishije ibinyoma nuko iyi mirongo tuyisobanura tuvuga tuti uwavyawe n'Imana ntaba mu caha continuellement sivyo. Ikibazo niyo continue twongeyemo nimba iri mu gisomo by'ukuri mu gisomo ca mbere cishigiriki tuba tubiga ko gatonya ndabarusha gatonya ndabutanguye kuruha nza kuba mpejeje nuko dushobora kuvuga tuti uwavyawe n'Imana nta pratique le péché tugadusha mu verbe bitwa pratique la pratique du péché ne pratique pas le péché. Ama version atandukanye y'aba évangélique acha tworohereza nkaje nasoma icongereza ndashobora kuraba NIV nkaraba New American Standard Bible nkaraba ESV English Standard Version yose atraduisa celui qui pratique le péché, celui qui pêche continuellement. Turi kumwe Darby, Bibiliya ya kera ya Darby, celui qui pêche continuellement. Version ya Twiga Ifaransa ya parole vivante, celui qui s'adonne au péché. Hanyuma twagera kuri King James na New King James Version, celui qui pêche au présent isanzwe, celui qui pêche. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne pratique pas, ne pêche pas continuellement. Tout ce qui est Louis Sogo, il y a 1910, c'est lui qui pratique le péché. Mugabo, bah il révèle il y a qui la colombe igumiza, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne pratique pas le péché. Alors, ama version make gusa niyagerageza kugumana uyu murongo uko nyene wanditse celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Alors birangoye kwakira ncagerageza kurondera uko ni kunda bisobanura. Alors ikibazo ni nimba aya version naho tuyakunda kandi tuyemera nimba by'ukuri atorera ikibazo inyisho kino kibazo dufise cingene Yohana aca umurongo mu buryo kora ko twese. Alors, toi le jambo celui qui ne pêche pas, celui qui est de Dieu ne pêche pas, ari présent isanzwe haba mu kigiriki no mu ndimi zacu
nk'ubu utelefonye muhira ati ukatelefona Thaïs ugacumuza ati mbega Apotre ariko akora iki, arashobora kuvuga ati il travaille ni présent isanzwe. Vuga muri il travaille nous comprenons yuko atari igikorwa Apotre papa wa Thaïs ariko arakora kigahera, mugani igikorwa ariko arakora continuellement. Alors Thaïs ashobora kumwishura il est en train de travailler, agashiramo iyo force progressive. Mugabo naho yovuga gusa il travaille, turumva yuko mu gifaransa bishobora gusobanurwa iyi présent isanzwe, bishobora gusobanurwa ikintu umuntu yakoze kigahera cyangwa ikintu umuntu yakoze kikaguma kibandanya. Alors kubera le grec ikoreshwa ngaha ari présent isanzwe ishobora gusobanura progressif, abantu bacavuga ati reka dutraduise tuti celui qui pêche continuellement, kuko ntituzoba twononye kamere kuno mwanya mu kigiriki kuko birashoboka. Alors ncagira ikibazo kubehera iyi tanye nikoreshwa ngaha kuri uyu murongo wacu w'icenda, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, niyo tanye ni présent isanzwe ikoreshwa muri ya verset yacu y'umunani chapitre 1 verset 8. Tuvuze yuko atacaha dufise tuba twizimiza ukuri kuba kuri bitwebwe, bakoresha taya yindi nyene. Alors ndashaka kwezi umwidegereje muri verset 8, naje nkavuga nti tuvuze yuko tudacumura continuellement tuba twizimiza. Urumva ko meje gukontrediza ivyo yagerageje guhereza sanse ku murongo w'icenda. Alors mu gihe byo ariko birabagora gutahura, reka ngoreshe ijambo risanzwe. Iyo abandika Nouveau Testament bariko bariyumvira ku kintu kanaka ngo bagiheze nuance, twiyumviye ko nabo nyene bishira mu kibanza c'abazosoma ano makete. Nimba bifuza ko batahura ko uwavyawe n'Imana adakora ica continuellement, byari vyoroshe kw'iryo jambo continue baryongeramwo, ariko ntiriribwo. Reka nakwereka ahandi hantu baryongeramwo. Dusomye Luc 24 verset 53, ngo abigishwa Yesu amaze gusubira mu ijuru, ngo bama mu rusengero bama continuellement dans le temple. Hari ijambo ry'igiriki diapantos baca baryongeramwo continuellement. Canke muri Hébreux chapitre 13 verset 15 ya mirongo nkunda, nuko tumusange hirya y'igisagara twiremeza ugucokorwa kwiwe, kuko hano kw'isi tudafise inyubako izokwamaho. Hanyuma ngo nuko offrande des sacrifices de louange continuellement diapantos. Ntivyari kumugora Yohana gushiramo kano kajambo celui qui est né de Dieu ne pêche pas continuellement. Alors jewe mba numva ntari satisfait, narigishije aya majambo uvuga nti Yohana ashatse kuvuga ngo ukora ivyaha continuellement usu w'Imana, mugabo ndafise ingorane yuko kumbura ataje kuravuga. Alors uburyo bwo gutahura uyu murongo ni kwajuta iryo jambo ritarimwe. Hari indi point de vue nayo ni gusoma uyu murongo uko nyene umeze. Umuntu wese akuma muri we ntakora ivyaha, ukora ivyaha ni wa Satani, uwavyawe n'Imana ntakora ivyaha. Bigaca tugira igicapo c'uko Imana ishobora kudushikara twebwe abera ku rugezo rwaho tudakora icaha. John Wesley niko yavyizera, niko yasobanuriye imirongo, ahereza kubisobanura ati nuko nyene yanditse ko mushaka kuyihindura. Vy'ukuri wavyawe n'Imana aranesha icaha, ntakora ivyaha, abaho mu buzima bwa sanctification entière. John Wesley yarumva adahagijwe n'ingene abareforme bavuga bati tuguma twezi kuva ku munsi ntibizohera gushika kuri wa munsi. Yavuga ati hari urugezo dushikako tukanesha rwose, Imana igasuka urukundo muri twebwe ku buryo ari rwo rutwiganzira. Byabwirizwa rya mbere dusaba ngo gukunda ishobora w'umutima wawe wose turashobora kuribamo kandi tukarishitsa turi ngaha ku isi. Siwe wenyine, imbere y'abantu nka ba Bernard de Clairvaux barigisha ko urukundo rw'Imana rushobora kutunesha rwose ku buryo twuzuza ryabwirizwa ngo dukundishe Imana imitima yacu yose. Wesley yarafise uburyo atanga akerekana aho Bibiliya ivuga ko umwami yitwa Asa yaratunganye, yari umutima we wari utunganye imbere y'Imana, bakoresha ijambo nyene parfait. Mugabo Wesley yaravuga ati mugabo ntidutungana ku buryo atacana kimwe dushobora kugira, ngo turashobora gutungana ku buryo tudashobora gukora ivyaha délibérément, tudashobora gukora ivyaha de façon consciente,
turashobora gukora ibyaha kubera ugutahura kwacu ariko gufi cyane kubera inattention kanaka. Ariko aho umuntu yiyangaja activement ngo agarariza Imana, ubwo rugero turashobora kururenga. Wowe n'abamukurikiye basomye imirongo bacavuga ati wow, nimubona umuntu wese yabyawe n'Imana ntakora ibyaha mwambaje arashobora gutungana. None nshaka nimba by'ukuri ari byo Yohana ariko aravuga. Twamaze kuvuga yuko avuga ku murongo w'umunani ko tuvuze ko atacaje dufite tuba tubeshe. Hanyuma kugerageza gufata ibyizerwa byacu nge dutahura ukwezwa tukabyinjiza mu mirongo, ivyo vyama vyabaye. Yohana ariko aravuga yuko abantu bashobora kubaho atacaha bafise. Ivyo Mose ntiyavyizeye. Mugabo ntabwo aravuga ngo bashobora gukora ibyaha bwa pani ibyaha biri konsi pani ibyaha biri delibere. Cyo tutagwa gusigura ibirenze byo Yohana ariko aravuga hano. Jewe ndagerageza nshira hagati na hagati ivyumviro bibiri ndabigire kimwe kubera musanzwe muzi ko nkunda approche intégrative. Hari ivyumviro bibiri ngo si ivy'iwanje. Umwanditsi twa Daniel Wallace na Cruz baramfashije gushira hamwe bino vyumviro bibiri. Nashaka ndeba partage. Ni ivyumviro bidushoboza gutahura imirongo muri contexte yagutse ya kino cete. Kenshi abantu baratubira ukajambo ariko urufunguruzo kenshi rw'imirongo tuko turasoma ni contexte yagutse. Iyo umuntu aravye neza mu buryo bwitonze lo contexte yagutse ashobora gutora urufunguruzo rwo gusobanura iba ariko biramugora. Urufunguruzo rwa mbere rufatiye ku butumwa twigishije la foi passe antikristo. Sinzi ko mubibona twarizi ibijanye na antikristo ubuherutse. Hanyuma murabe muri iyi mirongo ingene iyo avuze ngo uyu muntu akora icaha amwita umugarariji. Mwibuke yuko na Paulo batubiraba mu Kristo tukaba kabiri yita antikristo umugarariji. Avuga ngo ukora ivyaha ni wa Satani. Ariko avuga uburyo bwo gukora icaha udushira ku ruhande rumwe na vya bindi yavuga ngaha hejuru. Mwarumvise ko antikristo azoza. Antikristo intego ya rebellion yo kugarariza inganji ya Kristo, ni kuhojeta Kristo, ni kuvuga ati ahubwo reka nja mu kibanza ciwe. Twarabonye ko agaragaza gucapira ingene iyo ntego ya Kristo naho Kristo azoza mu bihe vy'iherezo. Iyo ntego isanzwe irakorera mu kanwa k'abavugishwa b'ibinyoma n'abigisha b'ibinyoma no mu mitima y'abantu. Chapitre 4 igihe twumviriza audio naho yene yatubwiye yuko imhemu ya Kristo n'ubu iri kirakora. Twiyumvire yuko kumbure bishoboka ko iki cyaha ariko aravuga ngaha muri mirongo ifitanye isano n'ibiganiro vya antikristo twavuze ubuherutse muri contexte yagutse yo kuva ku murongo wa 18 gushika kuri 29. Reka turabe ijambo umuntu wese akora icyaha akora ivy'ubugarariji kandi icyaha nico mugararizo. Iri jambo ryo kwita icyaha umugararizo Yohana abikora aha honyene muri mirongo twe dufise. Nta handi na hamwe yita icyaha umugararizo. Icyaha kirashobora kwitwa transgresser la loi. Mugabo ikibazo nuko iri jambo akoresha hano turifashe kugenda byanditse ngo ni transgresser la loi kubera ko ijambo ryitwa anomia. Nta na hamwe Yohana akavugije no guhunyanga icyanditswe ngaha muri ibiganiro byose. Mugabo amaversion menshi nka yose yatwadije ijambo ubugarariji nka iniquité. Ni jambo riremereye cyane. Icyaha n'ivyo ni guhusha ikimana igomba. Mugabo iyo byiswe iniquité ni guhagarara mu mugararizo flagrante envers Dieu. Nico Kristo azokora. Igihe Paulo ariko arandika akoresha ijambo nyene Yohana akoresha muri Tesalonike ba kabiri igice ca kabiri ku murongo wa 3. Nashaka musome ingene ijambo ry'umugarariji Paulo agita antikristo. Mwumvirize abitesereke ba kabiri 3. Ntagagira umuntu abahenda mu buryo na bumwe kuko utazoza kwakureka Imana tutabanje kuboneka. Kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka. Uravye ingene Yohana yandika ni nkavuga ati umuntu akora ari muri ubu bugarariji ariko arishira ku ruhande rwa Antikristo na Satani. Ntawo vuga yuko
iyo umuntu akoze icyaha bisobanurwa yuko ari ku ruhande rwa antikristo. Birashoboka ko Yohana ariko aravuga yuko iki cyaha ariko yita ubugararizi ni umugararizo utuma umushaha w'umuntu uhagarara en rebellion flagrante contre Imana, contre Kristo. Kandi icyo ni icyaha uwizera adashobora gukora. Icyo ni icyaha uwavyawe n'Imana adashobora gukora. Aratsitara, birashobora gushika agakomanaza umutima, ariko ntashobora kwitwa umugararizi mu buryo bwa antikristo. Imana igenda iresha umutima wiwe. Niyo ahagaze muri ubwo bugararizi arumva mu mutima wiwe un sentiment d'indignité. Antikristo si kwa meze, destin yiwe ni guhangana na Yesu Kristo mu mutima w'ubugararizi. Yohana kubera le contexte hejuru yakoze ibya antikristo ariko avuga ibinyene kuba byawe n'Imana arangwa no kumvira inganje ya Kristo. Ariko umuntu agarariza, umuntu agendera muri ubu budadarare bwo guhakana no guhojeta Kristo n'inganje yiwe, uwo ntiyavyawe n'Imana. Icyo ni icyumviro cya mbere kidufashije cyane muri contexte yacu y'ubutumwa twigishije ubuherutse. Reka ndabaritse ikintu cya kabiri kidufasha gutahura rwose icyo Yohana ariko aravuga muri iyi mirongo itatu ya mbere muri kino gice n'urufunguruzo rukomeye. Reka muyirabe neza, twama twihuta kuraba amajambo 4 gushika kuri 10. Raba ingeri 30 ya mbere ifitanye isano abantu benshi bakunda kubona ku bijanye n'ibyavuga ku murongo wa 4 gushika ku 10. Tuyisoma muraba urukundo uko rungana data twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatuzi ko batayimenye. Abo nkunda ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntiturahishurwa. Icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, ko tuzomuraba ukwayo, kandi umuntu wese amuziga kuri ivyo ariyeza nk'uko nawe ari uwera. Nibuka twaganirije n'umunsi wa nyuma, la dernière heure, cyari igihe cy'iherezo. Mbere ubutumwa bwacu bwafa pase buheraheza ku bijanye no kuza kwa Yesu Kristo mu 28 kugira ngo niyahishurwa tuzoshire ubwoba. Iki cyizero kijanye no kugaruka kwa Yesu Yohana agifatanya n'ubuzima bwejejwe. Ngira ngo abone nirasharagiza mu 3 umuntu wese amuziga kwivyo yiteze ukugaruka kwiwe arehezwa. Alors gerageza murabe iyi mirongo idufasha kwitegereza ibizoba Yesu niyagaruka, ingene cya kindi twanye duhamiye hano ku isi ko dushushanya na Kristo niyaza iyo ngabire yo gushushanya na Kristo Imana izoyiduha mu buryo bwuzuye. Umushaho w'umuntu yavutse bwa kabiri abaho amvi imbere yiwe, ariko aritegereza ibizoba niyabona Yesu Kristo. Alors nimba ari ikintu John Wesley yafashije, naho ivyizigiro byo bijanye n'ukwezwa bishobora kubamo udutose, yafashije abera kwama bashize imbere yabo ikintu gikomeye kinini, ideale nziza yo gukundisha Imana umutima wawe wose. Ariko reka twibuke yuko Yesu yagaruka vy'ukuri tuzomukunda uko tutigeze tumukunda. Nta kibanza na gitonya, nta n'icyaha kitwinyegezamwo nkuko John Wesley abivuga kizosubira kandi kuhaba. Alors hari ukuntu ivyo vyizigiro vyo mu gihe c'iherezo biza bigahamagarana n'ivyifuzo vyacu vyo kugororoka twahawe igihe tuvuka bwa kabiri, bigatuma tubaho ubuzima bwo kunesha. Alors iyo ariko aravuga ngo uwo vyo Imana akora icyaha, ariko aravuga ingene iyi 30 ya mbere ingene abaho yitegereza umunsi atacana kimwe azobafise. Ivyo vyizigiro biraza bigaproduza muri we ubuzima bwejeje. Igera ko diction navuze tension eschatologique ni jambo riragoye mugabo mu majambo makisobanurwa yuko hari ukuntu Yesu yaje, hari ukuntu ubwami bw'Imana bwaserutse, mugabo kandi butaruzura rwose, butaratunganya vyose. Ivyo rafise isano kandi n'ingene tubaho mu buzima bwejejwe. Hari ukuntu twacitse abana b'Imana, ngo hari n'ukundi kuntu tuzocika abana b'Imana. Amen. Hariyo hagati na hagati harimo ubuzima bwejejwe buri tubamo muri iyo tension hagati y'icyo twabaye
nico tuzoba. Alors hari ico twabaye arakivuga muri abo urukundo Imana yakunze ko twitwa abana b'Imana, kandi si kuvyitwa nitwo twacitse, niko turi. Il nous a adoptés, yatugize abana biwe. Mugabo kandi niyaza uwo mwami tuzocika vy'ukuri abana b'Imana. Alors umuntu yavutse ubwa kabiri aguma hanze amaso ico gihe azocika vy'ukuri ca kindi yamye ahahamira mu vyifuzo vyiwe mu mutima kuva kera hose. Hanyuma ubuzima bwiwe buranzwe no guhanga amaso ivyo vyizigiro vyo kuzotungana rwose. Naguma agaragaza kugira ngo mbega igicaha ngo Imana ibona gute, birabona ko nagerageje, birabona ko biri progressive. Oya, abahanze amaso ahahamira igihe icaha cose kizokugwa muri we. Igihe dutahuye imirongo dufashe kw'ivyo bintu bibiri, yuko ubwa mbere na mbere icaha Yohana ariko aravuga ngaha ni icaha ca Antikristo, n'ubugararici flagrante contre inganji y'Imana, ni kudashaka na gato yuko Kristo aganza, ni gukobstirisa Kristo, ni kuvuga ati je ndi umwasi wa Yesu Kristo, sinshobora kwihanganira inganji yiwe. Nico Antikristo azokora, kubera atihanganira inganji ya Kristo azokwimika nka Kristo. Mu kibanza c'ivyo uwavutse bwa kabiri agumana igicapo c'umuntu atunganye, ariko aracika, mugabo azocika rwose Yesu niyagaruka. Nashaka murabe ingene ataduhereza shwa, atubwira ko turi mu mugwi umwe canke uwundi, ntidushobora kuba hagati na hagati. Hari ijambo bongereza bavuga ngo no man's land, n'akarere kategukira igihugu na kimwe. Alors Yohana aranga no man's land, icenda ciwe cose aranga ivy'akarere atanahamwe kegamiye. Hanyuma rero aca akoresha imvugo ikomeye idukangura, avuga ati ubye turi mu mugararizo tugarariza Kristo, ntitushaka inganji yiwe, turi ku ruhande rwa Satani na Antikristo, canke naho imbere yacu dufise igicapo co gutungana tugenda tugana kuva umunsi wa mbere tuvuga ubwa kabiri. Mugabo ntidushobora kuja hagati na hagati, ntidushobora kuja hagati na hagati. Igituma aya majambo aproduza shoke muri twebwe ni intumbero nyene ya Yohana, nuko atatwemerera kuja hagati na hagati. Sinzi umuntu ari hano mugabo yumva hagati na hagati, ahitamwo ibihe yumvira Imana n'ibihe atayumvira. Imana ntivyifuza na gatoya. Nabi ikintu ivuga, umunsi Yesu azoza gucira urubanza Antikristo, azomucira urubanza hamwe na Satani. Mwari mubizi, Satani na Antikristo bazocira urubanza n'umwuzo wa Yesu Kristo niyagaruka. Kandi ico gihe abantu bose batinjiye muri no kategori yo kuba abana b'Imana, barindiriye bishika gucika abana b'Imana, abo bantu bose bagucira urubanza hamwe na Antikristo na Satani. Alors bashobora ati jewe umunsi we Yesu azoza amanye acamanira hamwe na Satani na Antikristo, noba nakoze iki? Mugabo ukuri n'ukuri ngene bizogenda. Mwamaze kubona umwana umuntu iyumvire nkawe bakubwira bati bugutwara mu mpimba bagaca gucira urubanza rungana n'umuntu yagize jenoside, ari wenyene yayiteguye akayishira mu ngiro, yatwaye abantu miliyoni 5, ugacora mufungiwe muri serire, muhawe igihano kimwe, ubifata gute? Uvuga ati oya, ego jewe nashobora guhonyanga amategeko amwe ya leta, ariko ntimushobora kumfungira hamwe n'uyu muntu. Niko natwe tumeze, tuvuga tuti oya mana, birashika nkakugarariza, ikindi gihe sindakugarariza. Ntibishoboka. Imana ivuga iti dushobora guhitamwo ryari unyumvira ryari utanyumvira. Ubye uri muri kategori y'abantu bacitse abana b'Imana. Mu gitangazo cyo kuvuga bwa kabiri, niyo mpamvu basi muri ryo jambo mu ntango avuga gucika abana b'Imana. Ageze mu paragraphe yacu yo muri verset 4 kuri 10 avuga
kuvyaka bwa kabiri kuvyakwa n'Imana muganje cyo rimwe avuga 30 ya mbere gucika umwana w'Imana abavutse bwa kabiri bose bahamira gucika abana b'Imana mu buryo bwuzuye Yesu niyagaruka utari muri uwo mugwi uri mu wundi mugwi bazocirwa urubanza hamwe na Satani na Antikristo ni cyumviro biteye ubwoba ariko n'ukuri hari muzovuga uti oya mana narumu j'étais un garçon azarakora udukosa mugabo mushobora kumanira hamwe na Satani mana izovuga iti upye uri umugarije cyo kimwe na Satani cyangwa naho uri umwana navyaye bwa kabiri yanarangwa n'ivyifuzo by'ukwezwa ahamira gucika umwana w'Imana nagaruka kumutora ariko rushobora kuba hagati na hagati heza cyane yemye boshobota ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami